Nshuti na mu bagenzi ndabaramutsa ndabahani ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaramakuru mugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Michel Kafando umunyaburkina Faso yahoze arongoye leta yifata kibanza muri ico gihugu nyuma y'intwaro ya Blaise Compaoré niwe yaherutse kugenwa ngo abe intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi asubiriye umunyamaroke Jamal Ben Omar. Michel Kafando akaba ari inzobere mu vyerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu n'ivya politike. Idonido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Michel Kafando nomwe mu nzobere mu vyerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu na cane mu vyerekeye politike. Uwo muhumuro w'imyaka 75 yararongoye igisata c'imigenderanire aratwara amashirahamwe mpuzamakungu muri Burkina Faso imbere yo kugenwa ngo aserukire leta ya Burkina Faso mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu mwaka wa 1981 gushika mu mwaka wa 1982. Mu nyuma yabaye mushikiranganje w'ico gihugu ajejwe imigenderanire ku ntwaro ya Colonel Saizerbo no mu ntwaro za Commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Hagati y'umwaka wa 1998 gushika mu mwaka wa 2011 yaragenye guserukira kandi igihugu ca Burkina Faso mwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Michel Kafando yaragize kandi uruhara runini mu gutorera inyishu amagume yadutse imbere n'inyuma y'intwaro ya Blaise Compaoré. Blaise Compaoré bikaba vyabaye ngombwa ko atakomoka inyuma y'imyerekano y'abanyagihugu biyamiriza intwaro y'agacinyizo yari imaze imyaka 27. Michel Kafando akaba ari we yaciye agomwa ngo arongore intwaro mfata kibanza y'amezi 12 kuva muri Munyonyo umwaka wa 2014 gushika muri Munyonyo umwaka wa 2015. Akaba yari yahawe igikorwa cyo gutunganya amatora atekanye muri ico gihugu, amatora yatahukanywe n'uwitwa Marc Christian Kaboré, akaba ari nawe arongoye igihugu ca Burkina Faso muri kino gihe. Mu nama y'abanyagihugu Senared ngwice biteze kuri Michel Kafando ngo nuko azofasha mu gushira ahabona amabi yose amaze kukogwa kuva Petero Nkurunziza yihaye ikiringo ca gatatu. Ikindi Senared yiteze kuri Michel Kafando ngo nuko azotuma ibihugu vyo mu karere bigondoza Petero Nkurunziza kugira yemere kuganira nabo bitavuga rumwe kandi bihurukiyemwo bose. Uyu mushingantahe yagenwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ari umushingantahe w'ijura n'ijambo yerekanye cyangwa igihugu ciwe ubwo bari dufite yuko ayo mabanga bamushinze ado yarangura n'ubukerebutsi n'ubumenyi n'ubwitonzi busanzwe bumuranga kubera ibyo yamaze kurangura. Mugabo twebwe ikiduteye amakenga si uyu mushingantahe ni ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko nimba ndibihenze ngira ngo abarungitswe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ngira yiserukiye mu Burundi ngira ngo abayungira ndwi canke nimba batarenga bamaze kwirukana umengo amatwa ndimba ndihenze bashika nka batandatu kuko ubutegetsi bw'Ibujumbura muntu wese aje aserukira igihugu ciwe canke aserukira ishirahamwe mpuzamakungu adamakuru bitagenda neza bakebura akabereka inyishu irama yoboneka kugira ngo ucanye n'aka kaga Nkurunziza yadushize mu sakarare aco cipasi baca bamugwanya bagaca bagomba kumwirukana. Nivyo rero tugira tuti umushingantahe ikigaragaro ciwe ari umuntu atazotanga kw'ijambo nawe nyene kumbure guca kabiri bamubwira byatewe kuri kuradukebura kuratunegura duhanura ko twihindura intumbero twareka kwica twareka kwangaza twareka kwicisha inzara abantu bagaca bagira umwasi nawe byakindi tumushaka arahengamye nasiri avuye niyo makenga dufise. Ico tumwiteze ko nuko yobona yuko mabi akorerwa abarundi amazi buca kabira akarenga ingombe ku bwoko. Nico gituma tumusaba yuko ibyo yokwihutira yosaba Nkurunziza yuko hagati mu bicanyi bagasaba Nkurunziza ko yinjira mu biganiro bidakumira kugira ngo umuti urama uhagarare ukavuga cane subira kwiyumvira guhindura bw'iryo shingiro muri iki gihe. Ibyo tuwiteze ko kugira ngo afashe ibiganiro bitange mu maguru masha byose naho bafate kugira ngo Nkurunziza umugondonze yemere mu bajirihora kugira ngo agondozwe yemere n'abatavuga rumwe kugira amahoro agaruke mu Burundi. Ivyibutso biriko birubakwa n'umugambwe CNDD FDD mu bice bitandukanye vy'igihugu ngo nta kindi bigamije atari uguhonyanga amasezerano y'Arusha asanzwe atomora neza ibijanye n'inyubakwa ry'ivyibutso. Uyo mwihwezo n'umuvugizi w'umugambwe UPRONA utemewe n'ubutegetsi Station Sibomana amasezerano y'Arusha aratomora ko mu ntumbero yo hakwiye
kubaka icibutso kimwe ariko ngo ntibimutangaza kuko ubutegetsi buhari bwashatse kuva kera guhamba amasezerano y'Iyarusha. Tumukurikire. Murakoze, ibi byose byerekana yuko leta itari irakurikiza amasezerano y'Arusha. Nivyo umuntu yabuze wiwe kwa yubaka imva yiwe uko ashatse n'uburenganzira bwiwe. Mugabo ku bantu bavugwa ko ari kivunga bishwe ikivunga mu makuba yashikiye Burundi, bikaba bitari vy'ubwubakwe mu imbere yuko intumbero yuko ubutungane bw'ibihugu biriko birava mu ntambara bitangura gukora vy'umugwi wo kumenyesha ukuri no kurekuranira. Leta n'uwo mugwi bari bakwiye guhagarika hakagumaho ivyari bihasanzwe, mugabo abandi bakavuga bati ko twatanguye gukora kugira ngo twerekane ko turiko dufata intumbero y'Arusha, rindira ico cibutso tuzocubakire rimwe na rimwe. Mugabo nkuko twabivuze, izo nzego ziriho ubu zigomba guhamba amasezerano y'Arusha. Ico gituma zituma abana bariya turavye ivy'ubutegetsi bugomba kubikoresha mu ntumbero yabwo yuko bigirira ivyo bishakiye, n'ahandi bari gutanga intumbero bati ivyabaye vyarabaye, abavyubatse imbere turi bubibomore, mugabo ku bindi vyimirije reka turindire tuzogire ca cibutso kiri hamwe nk'uko amasezerano y'Arusha yabivuga. Mugabo iyo ntumbero idatanzwe na leta zosanga bigoye, umwe wese canke umugwi kanaka ushobora kwikorera ivyo ushatse, mbere si n'imigwi yose uko uzosanga hakora umugwi leta igomba gukoresha abandi babuze. Uko niko urongoye mugambwe Parena abibona. Zeno nimubona abona ko nyabuna leta canke umugwi wo kurekuriranira CVR bari bakwiye gutanga umuco vuba kwiyubakwa ry'ivyo vyibutso biciye kubiri n'amasezerano y'Iyarusha. Tumukurikire. Nivyo Arusha hari ivyo yavuga ku vyerekeye ivyibutso ko cyoba kimwe, ariko yari intego yavuga ko twoganira ukuri kukamenyekana, ivyabaye no kunywana abarundi bakanywana. Ivyo biganiro rero y'ivya ingene kagenze ariyo vyabaye barondeyemo komisiyo Vérité Réconciliation, na ntivyabaye nk'uko vyategezwa kuba kugira ngo bashike ko kucyokorwa, kuko ivyo bishikwako mwahejeje kuganira muti vy'ukuri kahise ku Burundi tukumva kumwe tugasoma kumwe, ubu umwe wese agasoma kwiwe, arico gituma agira ati je ngiriki, abandi ati ngiriki, abandi ati ngiriki, hakabura ingendo imwe igihugu cyofatirako. Rero abajejwe rya komisiyo Vérité ubona yuko sinzi ko bafise ububasha bukwiye bwo kubihagarika canke kugira ico baterereye leta itegerezwa gufata, nibo mbona bo bigira hamwe leta itogira iti intumbero niyi, nta wigirira iki ugira ico leta yemeye. Nukuri no nkuru duhereje ko makuru yacu, murakoze cyane ko namwe dukurikiye naho utaha.